urimenya uribaza urasigaye inyuma wenyene. Aha twe twahejeje nuko ubundi munsi kabati okay naho mwanse kuza kumfasha je ubwanje nzagirane nzaza pe ngatrizeye yuko hari umunsi nanje nzojabuka. Haleluya. Icyo nawe hakaba umunsi ukajabuka ukava mu ngorane ukava mu bikugoye ukava mu bigeragezo nuko akanyegera kakagira ukwizera kavuga ati jewe ahantu nzahaca bigende gute ahantu nzoharengana. Nuko ubundi munsi karagerageza ukajabuke umwanguruzi ugasubira inyuma. Ubundi munsi karagerageza ukajabuke imvura ugasubira inyuma. Ubundi munsi karagerageza ukajabuke kabura inzira koko. Nuko ubundi munsi rero haza igikoko bita inzovu. Iyo nzovu yari kirarengana ishabuka. Inzovu ashobora guca mu mwonga nta ngorane, inzovu ashobora guca ku kiraro nta kibazo, inzovu ashobora gusimba kayibonye kaca gasimbirako kaja hejuru hanyuma karinumira inzovu irajabuka nako kari hejuru. Haleluya. Inzovu yari yetse akanyegeri kamwe nuko iriko irajabuka yagendana umuhindo munini cyane ahantu hateye ubwoba nabwo munyegeri bwo kuba hakurya kugira ubwoba bwumva icyo kintu kitagirane kirajabuka. Inzovu imaze gushaka kuba hakurya babonye kakanyegeri kururuka kavuga ati nababwiye ariko nzajabuka uyu munsi nashitse nje kwifanya namwe. Haleluya. Munyegeri mbese bwaratangaye bugira ubwoba buvuga ati ngo weho ngo twajabutse ngo ariko wewe ngo ntuje butangura kugira ubwoba bwumva n'akanyegeri kajabuze gafise inkomezi kuko kaziriye ku nzovu. Haleluya. Uyu munsi satani arashobora kutugerageza mu bigeragezo kanaka. Uyu munsi hari ingorane dufise zitugoye kanaka ariko twihetse Yesu Kristo. Yesu Kristo aduhetse turi mu Mana mu by'ukuri dutsinda satani kandi dutera ubwoba dayimoni. Haleluya. Abo turi kumwe dupepera amaboko Imana. Haleluya. Iyo uhetswe na Yesu, iyo uhetswe n'Imana mu by'ukuri muri mpwemu cyangwa mu buryo bw'impwemu abadayimoni barahinda, abarozi bagatitira, abapfumu bagatinya, imiyaga y'ikuzimu igatinya kuko uhetswe n'Imana isumba byose ariyo yararemye byose. Haleluya. Uyu munsi muhekwe n'Imana, uyu munsi Imana ibaje imbere ntimuze mugire ubwoba byo mukora byose. Haleluya. Naco gituma ijambo ry'Imana novuga ati ikintu cyose gifise impwemu cyane ikintu cyose cyaremwe n'Imana, Imana yakiremye ari cyiza kandi ifise intumbero. Ntuze wikengere uko urikoze uri mwiza kandi hari impamvu Imana yakuremye. Nuko rero impano noguha muri story jawubaha umuntu wese agihema cyane agikomeye kuko ntuzi ubuzima bwiwe, ntuzi kazoza kiwe. Uwo muntu mugenza ushobora kugaya cyangwa ushobora gukengera, Imana ishobora kumugura imiryango cyangwa icyo twita password ukabona ubuzima bwe burahindutse aho bamuzi ugasanga sigizene sinumusanze. Haleluya. Uwari kukungereka mu myaka 10 iheze ntiwari kwiyumva yuko noguye mu cy'Amerika. Nuko abana baba turahinduka mu buzima bwose bubaho. Nacyo gituma rero ntuze ukengera umuntu wariwe wese. Ni nacyo gituma iyo umuntu hari abantu bafite ishari inzigo cyane usanga bameze nabi rwose. Iyo umuntu nk'akarorero iyo umuntu aroga uyundi mu by'ukuri hari nabo kanaka bikamukoresha ntabariyo. Nacyo gituma rero dusenga ntidusengera urya muntu aroga ahubwo dusengera ikintu kimurimo kimuvemo kugira kizwe. Haleluya. So like iyo umuntu agufitiye ishari ntabari umuntu agufitiye ishari ahubwo icyoba amaso ukabona ikimurimo kiba kiramukoresha. So iyo dusengera abansi bacu tuzabwira bakizwe bamenye Imana iduhetse cyangwa bamenye Imana twebwe dufise. Haleluya. Tugiye kuri ijambo nyamukuru ryo muri Samueli wa mbere 16 uhereye kuri 1 gushitsa kuri 13 twasomye twabyumvise mu ntango ariko ni byiza duhereye kuri uyu murongo wa 10 na kabiri na 13 ko dusomere uhabonye Samueli wa mbere 16 duhe 12 kuko stories twayumvise twese twayumvise turayizi mirongo ibiri gusa 12 13
hari ijambo mo gukuramo. Kadisome kuri murongo wa 12 no murongo wa 13 nuwo batusaze gusoma gusa. 12 uvuga ngo nuko atuma uja kumuzana. 12 na 13 murongo yose. Nuko atuma uja kumuzana kandi yaramuhungu w'inzobe w'amaso meza umunyakaranga. Maze baravuga ati va hasi uswe kwa mavuta kuko wawundi ari uyu. Nuko Samweli atayabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi muhemu Uhoraho yamaza kuri Dawidi akamushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubiramo. Murakoze cyane muteye Imana guhezagire. Hari ijambo mo bita anointing mu Cyongereza cyane gusigwa amavuta cyane gutoranywa. Haleluya. Iyo utoranijwe n'Imana mu by'ukuri usanga uri umuntu ari diferent n'abandi bose kuko uba ufise ikindi kintu abandi bantu batari bafise. Imana igituma Samweli gutoranya umwami wariwe Dawidi twabibonye mu by'ukuri akibona abinagana cyane akibona abantu b'inguvu yarazi yuko ari bo Imana yatoranije. Ariko Imana iramubwiye ati jewe sindaba ku gihagararo, sindaba ku mubiri, sindaba ku nyambaro, sindaba ku bwiza, ariko ndaba ku mutima. Dawidi yari umuntu agahita mw'ifamili wabo, yari umuhererezi, yaragira intama, ibitumwa byose bibazo umuntu aragira nameze kandi ngene usanga agayitse acafuye mu by'ukuri yirwa mu ishyamba. Nararavye movie ya Dawidi, yari umuntu atumagizwa cyane perhaps bakuru b'ibihangane bose bakomakomeye wazamu ngo domo gene hali yakutana ikizane kubera yaragayitse cyane. Ariko uko bamubona siko Imana yamubona. Haleluya. Imana yamubona nk'umwami kuva akiri muto, kuva akija kuragira. Burya nawe hari ukuntu Imana ikubona, hari ukuntu Imana ikuzi. Iyo ngabire Imana yaguhaye ifise akamaro muri community yacu, ifise akamaro kw'isi yose. Nacyo gituma iri jambo uribike mu mutwe wewe wese uri ngaho. Nyemba uri umuririmbyi uzuririmbe nk'uko ejo hatazobaho. Nyemba uri umukozi w'Imana korera Imana nk'uko ejo hatazabaho. Nyemba uri umusenzi usenga umutima wawe wose ubikunze nk'uko ejo hatazabaho. Nyemba ucurangira Imana ubikunze n'umutima wawe wose umenya yuko atamuntu ukorera icyo gikorwa ukora Imana kiguhaye kandi ngomba kikwaka. Nacyo gituma Imana itanga kandi kongera ikaka. Ariko mu gihe ubaye umwizigirwa ikongera na byinshi. Haleluya. Iyo ukorera Imana ukore mu bwizigirwa, ukora uhagaze udakorera umuntu n'uyu, ariko ukorera iyo mu ijuru kuko niyo izoduhemba. Hari undi mukozi yavuze uku. Nacyo gituma twebwe iyo dukorera Imana kandi ntituyikora tuvuga ati tuzopfa ejo, no. Ntituyikora tuvuga ati ngo reka nkore bizimpembeshe, no. Iguhemba ku mwanya yishakiye. Ariko dukorera Imana duhagaze mu bwizigirwa bwayo, twongera twihana nk'abazopfa ejo, ariko ntabwo turabazopfa ejo kuko bisabwa yuko tuzobanza kuvuga ijambo ry'Imana mu mahanga yose. No kuvuga iyo ngabire yawe ni anointing cyane no gucagurwa cyane no gutoranywa Imana yaguhaye. Nashika bagiye ngo genda ukore kwa gucuranga usanga ariko ntusoze ko ndatoba ariko ndagerageza mu bwabo se ngabire yanjye ugasanga okay kumbure ngo makugira umurongo zahambaye ugasanga ari mpaye ndatobe. Kila muntu wese akore igikorwa ciwe. Dawidi rero naho yatumwa kuzakurahira, naho yatumwa kuzakora ibikorwa bisanzwe, ariko Imana yoyo yamubona n'iki nk'umwami. Haleluya. Ni byiza nk'abana b'Imana kuko turabari byo kuri rego tukumva tuvuga kuba turabana b'Imana mu gihe twamaze kwakirane Yesu. Je kimana nzanye na Bible uku ati imbuto yacu cyane imbuto twakiriye ntabwo ari imbuto ibora. Uwo Yesu twamenye, uwo mwami w'Imana twamenye yaduhaye gucika abana b'Imana. Nuko nk'abana bayo
bisabwa yuko tumenya purpose, tumenya goal, tumenya intumbero, tumenya why, ni kubera iki turi kuri iyi si, akamaro tumaze cyane tuzomara, cyane igikorwa dukwiriye kuzakora ni cyane. Bwana sifiwe. Ufise akamaro wowe uri ngaha imbere y'Imana n'imbere yacu, kuko hari ukuntu Imana yagutoranije yakuremye iguha icyo bita DNA idasano y'uwundi. Hari umuntu ahuza fingerprint n'uwundi, igikumu, hari umuntu ahuza igikumu n'uwundi. Kila muntu wese afise fingerprint yiwe, nuko afise igikumu ciwe, kiretse gusa biga bita ngo identical twins, ariko nabo nyene ntabwo basa. Nuko wewe ijya fingerprint Imana yaguhaye, ijya anointing Imana yaguhaye, kujya gutora Imana yaguhaye, uzubikore mu bwizigirwa. Nuko Imana yahaye kandi amasezerano menshi Dawidi, iremera yuko kuko mu byakozwe n'intumwa nawe ivuga ati mu by'ukuri Dawidi yabonwa nk'umutima w'Imana. Imagine umuntu abonwa cyane afatwa nk'umutima w'Imana. Kumbure we uri igisho ry'Imana, kumbure genda ukuguru k'Imana, kumbure genda urutoki cyangwa uruzara rw'Imana, we uri iki? Sinzi kuri umushatsi w'Imana, I have no idea. Mugabo kira ingingo zose za Kristo zifise umuntu wese aziserukira. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. So twariko tukwiye kuba abishima, twariko tukwiye kuba abaneza, kuko umaze kwitahura uhuriwe n'icyo ujejwe, usanga by'ukuri ushobora no guteza imbere si igihugu gusa, amahanga yose, kuko iyo uri kumwe n'Imana mu by'ukuri usanga uba successful. Mbariga mu gitondo twize ku nkuru ya Yozefu yakoze igikorwa cyo gukoropa, ariko uravye ibikorwa yakoze n'ubu nibyo abanyamerika usanga bubakiyeko, nibyo usanga aburi bubakiyeko ibikorwa by'ubutunzi. Umuntu yigishije investment, nuko uguteza imbere igihugu, cyangwa ukuntu igihugu cyokira inzara, cyangwa cyo kwirinda inzara bivanye no kwitegura kwiwe kwa kubu. Yatanze icyo cyiyumviro, Imana iri mu ruhande rwiwe. Icyiyumviro yazanye nubwo nicyo cyakijije Amerika, nicyo cyakijije Europe, nicyo cyakijije Australia, umuntu umwe gusa, umuntu umwe. Kandi Yesu ntiyajyana ari abantu babiri, abantu batatu, yajyana umuntu umwe. Perezida ntazara abantu babiri, batatu, bane, azara umuntu umwe. Aha twicaye n'abaperezida bakuru, abantu b'abashikiranganje ngaha muri kazoza tumenye. So wewe ubwawe mugabo ivyo kwitegura muri kazoza kawe, ukamenya ijambo mubakira ko ati jewe nduwo. Amen. So mu gihe Imana imaze kubana nawe, urashobora gukora n'ibyo abavyeyi batakoze, ugakora ibyo sokuru batakoze, ugakora ibyo anko wawe inde bakuru bawe batakoze. Nane kweriki Samuel atatuelezeye umukuru w'umuryango wa Isirayeli kweri nipata kubishobora, ariko Dawidi umuherereze umuntu agayitse, umuntu ariya bato umuntu aragira jina aragiye gose pe. Iyo uragira usanga ugayitse gose, mugabo kandi kujya abantu bakubona siko Imana bigiranye ibikubona. Haleluya. So Samuel yigira ngo haza gushaka gusiga amavuta umuntu akomeye, ariko siko byagenze. Uyu munsi nawe uri umuntu akomeye kandi ahambaye, kibe gusa twubakire koki kwijambo ry'Imana. Hari umukozi w'Imana ngaha cyane wo muri Tanzania yitwa Maboya, n'uwavuga uko ati abantu nk'ubu mu by'ukuri twarigishijwe, twaramenye turamenya Imana, turamenya ukuri kandi tuzi n'ijambo ry'Imana, ariko biratangaje kubona umuntu ashobora kwivayanga mu byaha kumayiva yangu. Twatuke kuba muri iyo ugasanga umuntu amahagaranga ahayigisha ntugasamba, ntukagira ukuru kibe, ntukice, kwica n'ibibi, ntukaroge, ntukagira ukuru. Ibyo ni ibintu umuntu yarapewe nyine kwibwira yuko ari bibi, ahubwo tukabivamo tukajya mu byo kubaka iterambere. Batene bigoye twakora Imana utunze, mbabimenye uri twakora Imana uteye imbere, kuko nikuba cy'Imana gishobora kuvabanamo. Mwenye musaba ati okay ugwaruka ndukomaje mu gikwa cy'Imana, ugwaruka n'amade cyane kwayine igomba ijana usanga gusa umuntu umwe nje ndabarungika nje ngiruko. So biraryoshe ko Imana ugizena uteye imbere kandi niteka rinini cyane. Ni nacyo gituma rero na Dawidi Imana yabaje kumuhingura, iramukura mu kuragira, iramukura mu kurwana n'intambwe n'iki, iramugira umusoda, iramwigisha, hanyuma ibona kumuhiki ubutegetsi. Amen. Nakunda kubwira urwaruka rwo hariya cyangwa abana bahariya nkunze kuvugana nabo,
ati mbwira umuntu muri bibiri Imana imaze gukoresha w'ikigugu, bakamurondera bakabura. Mbwira umuntu muri bibiri Imana imaze gukoresha atabwenga amenya. Hari umusazi yakoresheje agakora ibintu bakarondera bakabura. Ariko Imana ifasha uwo wese, mugabo kandi biraryoshe ko ari Imana uvuga ngize n'indimi zibiri uvuga iki gituma rero mugwa tukabwira ndabahimiza kwiga kugira ukuntu. So Dawidi Imana yaramuhengura ikimusezerano n'ingoma yiwe yose kwizokama. Dusome muri Zaburi ya 89, Zaburi 89 kuri 20 kugeza kuri 27. Ndasoma mu izina rya Yesu. Zaburi 89 kurongo wa 20 naduhera. Rupapuro n'amajana 674 mu isezerano rya kera. Ndarindira twese dushikeyo. Zaburi 89 ku murongo wa 20 tukaza ku murongo wa 27. Mbonye cyane nabonye Dawidi umusavyi wanje, namurobanuje amavuta yanje yera. Ikiganza canje kizokwama kibana nawe, ukuboko kwanje kuzomuha inkomezi. Umwasi wiwe ntazomuza ko giturumbuka, kandi umunyakibi ntazomuhahaza. Nanje nzojanjagurira abagwanizi biwe imbere yiwe, nsinde hasi abamwama. Ariko imbabazi zanje no kuba umwizigiro kwanje bizobana nawe, kandi izina ryanje rizoshirisha hejuru ihembe ryiwe. Nzoshira ikiyaga mu ntoki ziwe n'inzuzi mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Azokakambira ati ni jewe data Imana yanje, igitandara agakiza kanje, kandi nzomugumira imfura yanje asumba abami bo mw'isi. Amen. Umviriza kandi amasezerano Imana iriko irasezeranira umuntu umwe gusa. Amen. Uyu munsi ndagomba ko Imana nawe igusezerana something. Cyane nimba hari icyo Imana imaze kugusezeranira, ugihagarareko na Satani n'abarozi n'abandi n'abansi bawe bamenye ati uyu ni umukozi wanje. Haleluya. Ntitwaduke gutinya muri situation turimo cyane mu mibereho turimo. Imana ifise intumbero ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ifise intumbero mu bintu byose uri kuracamo kimwe gusa, ba umwizigirwa, ba uwera nk'uko nayo ari iyera. Haleluya. Ubu aba ba Yosefu, aba ba Dawidi yari umuntu azi kwihana, nanzi nawe akagendeye. Yari umuntu asabye imbabazi, yari umuntu yihana ati ndihanye mwana. Ariko umuntu wowe arihana ugasanga ngo yihana n'indasubiyemo. Why? Kutamenya ijambo. So usanga bigenda bihanye ko nivyo Satani ariko arakugerageza ko ubugira kandi. Why? Ubunyantege bwawe. Kutamenya ni gute urwanya Satani. Yesu ariko arwanya Satani cyangwa ariko Satani akamugerageza, yamubwirishije ijambo ati gira ukuntu kubera Yesu ntuzagirana handi kuko havuguko. Kuko Satani nawe twazi ko yabaye mu ijuru, aramenya ibyanditswe, aramenya ibiri mu ijuru, aramenya like benefit kuja mu ijuru yariyo, ariko akoresha ijambo ryiwe cyangwa ijambo ry'Imana arikoresha mu buryo negative bwo gucurika gusa kugira ngo atuzimize. Ariko iyo umenye icyanditswe by'ukuri ugihagararako, bose abadayimoni b'umwijima bagatinya kandi bakogopa. Naje bituma rero tube abantu basoma ijambo ry'Imana. Jewe ndi kwishuri, navuze mwana cyo kwishuri. Ndi kwishuri naravuye n'umuntu yasomye Bibiliya by'ukuri, agati je ngana isomye kweri ndazi, ibyanditswe ndazi. So mugabo acha umuntu apinga, aba umuntu yasomye Bibiliya yose, ndibaza nk'icyo nkazibiri nkazitatu, je hano ndasi mamare. Abalaye yarayimaze gose. Mugabo akari umuntu agiranye apinga. Kuvuga abantu banyuze abantu bo hanze, usanga n'abapingaje, usanga n'aba atheist twita abantu batamenya Imana, batagira Imana, usanga bazi ki Bibiliya. Ko nica gupingisha, nica kuguhaririza ko agikora muri Bibiliya. So utazi ibyanditswe usanga wamukurikiye. Haleluya. Amatu barere. So udasomye
ushobora kumenya iki ni igiki Imana ikugomba cyangwa ni igiki Imana ikwifuriza. Hari amasezerano menshi ngaho muri Bibiliya tushobora tugirane kumara. So mu kujya muri conclusion ndagomba umenye yuko watoranije. Ndagomba kumenya hari atabatizwa ngaha tuza kumuha amenye Yesu cyangwa tuza kumuha umwana yihane. So ariko nyamba umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uri umuntu hambaye asomba abandi bantu bose, uri mwene icyubahiro, uri umuntu yubashywe rwose. Nacyo gituma ntuharuke no kwigana no kwigwaya no kwigaya. Nicyo gituma navuga ati mu kurangiza hari ijambo muri Matayo 3:2 rivuga uko ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Turazi icyo dukorera cyane cyane kugira ngo nzobone ijoro. Ndagomba gutangaza vuga uko nta musambanyi azobona Imana, nta murozi azobona Imana, nta mupfumu nta mubeshi azobona, nta gisuma kizobona Imana, nta mwicanyi azabona Imana. Umunyacyaha wese turabizi ntazabona Imana. Kandi imigisha Imana yaduteguriye yantagushika cyangwa byantagushika kubera iki? Kutihana neza cyane kudakorera Imana bikwiye, cyangwa usanga umuntu ari mu nzira zibiri, hamwe arakorera Imana ahandi ariga yanga. Ego mu gukiza intege nyaruka kwihana ku Mwana. Amen. Iyo wihana, iyo uca bugufi cyane, iyo uhindura ingendo zawe mu buryo bwose gisize ku nzira zawe, ariko mu buryo bwose maze kudondagura, umenye yuko nta kozi y'ikibi n'iyi, nta munyabyaha n'uwo azigera abona Imana. Kese gusa hari only two ways. Only mukozi yavuze ko there is not 3 ways, there is not 4 ways, there is no 2 ways, there is only one way to heaven. That way, iyo nzira nayo ni Yesu Kristo. Nta nzira zibiri zijya mu ijuru, nta nzira zitatu, nta nzira zine zitanu, ni inzira imwe gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Uwo mwizera wese ntazapfa rubi, ariko azohabwa iki? Ubugingo budashira. Haleluya. Ndarangije nsabe duhaguruke. Nsabe duhaguruke ishengero twese. Uburyo Yesu akunda buranabaza rwose. Zero,
bidashoboka ngomba dusenge uku nyimba hari umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza turamuhaye ikaze dusenge Imana nyimba uriho utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukabuza gusenga utarakizwa turaguhaye ikaze kugira ngo abakozi b'Imana bakurongore mu kuja imbere y'umwami Imana Yesu Kristo neza cyane twese twarakijijwe twemera Imana amashi haleluya twarakije twese hanyuma tumenye protokole ya reka ntange ijambo kuba turongoye ku babyeyi bacu hanyuma tuba turongora mu zindi porogaramu zikurikira kaze Imana ibahezagire babyeyi.